turongeye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku migabane igiye itandukanye y'isi cane cane abari ku mugabane w'abanyamerika ijya nino mu gihugu nka leta zunze ubumwe z'abanyamerika, ijya nino muri Chili, muri Brazil, abari muri Argentina n'ahandi hose kuri uyo mugabane, abari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ijya nino mu bihugu bitandukanye, abari cane cane mu gihugu c'Ububirigi, abari ijya nino mu Bufaransa, Ubudagi, Ubuholandi ndetse n'ahandi hose kuri uyo mugabane, abari ijya nino muri Australia, Sydney mu gisagara c'umugwa mukuru w'ico gihugu ca Australia n'andi mazinga akikije ico gihugu, abari ijya nino muri Aziya ngaho muri Katari, Omani, Arabia Saudite, abari ngaha ku mugabane wa Afrika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko, ubumanuko, uburengero n'ubuseruko, abari ngaha mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, mwese tukaba tubahaye kaze ngaha muri ano makuru tugira tubashikirize. Uyu ni wa mwanya tubageza kamakuru abavugwa ijya nino kw'isi, ariko cane cane tukibanda ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'amakuru abagenda avugwa ijya nino mu bihugu vy'ibiyaga binini. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamuca ujya ngaha iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification y'inkuru yacu mu bambere uko izoja iraheza gutungana. Amakuru rero reka tuyatangurire ku makuru azindutse avugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'amakuru agenda ava mu muhari wa Red Tabara, aho ibintu vyabandanye kuyangara. Red Tabara ikaba yaciye isora itangazo rikomakomeye cane ririmo amajambo ateye ubwoba. Abategetsi b'igihugu c'u Burundi yavuze ko rero igira ikore canke igabe ibitero ngo yishure ivyo abagwanyi canke abasirikari b'u Burundi baciye bayigaba ko ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bavuze ibintu bikomakomeye cane ngo umucanwa babugururiye ko nabo bagira bawubasubize. Abagwanyi ba Red Tabara bavuze ko rero ivyo bakorewe canke bagiriwe n'ingabo z'igihugu c'u Burundi ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bavuze ko ivyo barimwo ataho vyo bashikana, ahubwo ko bagomba kuvayo nabo bagateza akaduruvayo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bakagaba ibitero, hama izo ngabo z'u Burundi zikabona kuva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho bagiye guhiga abo bagwanyi. Imihari itandukanye rero igwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi harimwo umuhari wa Red Tabara, umuhari wa FNL n'indi mihari igiye itandukanye. Bakaba bavuze ko bagomba gushira hamwe bagafatikaniriza hamwe kugira ngo bagwanye iyo ntwaro mbi, intwaro y'agahotoro nk'uko bagenda babishikiriza. Bakavuga ko rero kugira ngo babigere ko ari uko bari buve ngaho muri ayo mashamba baherereyemo yo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bakaza ngaha mu gihugu c'u Burundi nabo bakagaba ibitero kugira ngo abo basirikari babandanye bava ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Imihari wa Red Tabara ubicishije ku muvugizi wawo Patrick Nahimana, bakaba baciye bandika ku rubuga rwabo rwa Twitter ko ibitero bigiye kubandaniriza mu gihugu c'u Burundi bikava ngaho mu mashamba y'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ko bagumye kugwanirayo bazo kwisanga ibigwanisho vyose ngo bari bafise vyarahononokariye canke vyarahashiriye. Bakavuga ko rero bagiye guhindura amayeri y'intambara, ubwo ruyeri rero bagiye gukoresha ari ubwo kuja kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivugwa ko rero bamwe kandi ngo mu basirikari bayo bahejeje gushika ngaha mu gihugu, hakaba hari n'abandi bantu bashigikira iyo Red Tabara na FNL batigeze baja ngaho mu mashamba, bakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mihana n'imicungararo igiye itandukanye, ko igihe bazokumva ko urugamba rwaciye rutangura nabo ngo bazohita baja gufata umuheto, bakaja gufata inkoho bakagwanira igihugu nk'uko bagenda babishikiriza.
abasirikare bakomakomeye cyane batwara iyo mihari bakaba bavuga ko ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi harimwo abasoda babo benshi ndetse no mu ntwazangabo z'igihugu c'u Burundi ko harimwo bamwe bazohita baja kubashigikira bakagwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Andi makuru nayo mukaguma kugenda muyumviriza, reka twumvirize ingeni ijya nino mu bindi bisata by'ubuzima naho vyifashe. Sivile ariko bafise inkoho z'amapistole shoboye kumenyekana ni niyo nkuru Musashi asanzwe arongoye imbonerakure ku rwego rw'intara ya Ngozi. Kumuterera muri iyo modoka baja mu vyo kurwana ariko baramusunza inguvu. Mu muryango wiwe bavuga ko inyuruzwa rya Jean Claude Nzigamye rizobazwa Musafiri niyo nkuru arongoye imbonerakure mu ntara ya Ngozi. Bavuga ko barondeye mu busho bwose buri mu ntara ya Ngozi barahebura. Muri komisariya mu busho bwose bwo ngaha muri Ngozi twarabuze aho yobaje, na cyane cyane yuko uwamenyekanye uwo Musafiri asanzwe arongoye imbonerakure mu ntara ya Ngozi. Turatabaza rero gushika n'ubu ntawe uramenya iyo ari. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Jean Claude Nzigamye yinjiye mu rugamba rwa Paripeutu FNL akiri muto yiga mu mwaka w'icenda. Twibutse ko Musafiri niyo nkuru atwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi yaheruka kuvugwa kwimwinyuruzwa ry'uwundi musore yitwa Pascal Co yitungiye ku wa 2022. Ntitwashoboye kuronka Musafiri niyo nkuru atwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi co kimwe n'abarongoye igipolisi Ngozi kugira bagire ico bashikiriza. Eroje kwizera tuve umutekano tubabwira yavugwa muri politika w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari mu rugendo mu gihugu c'u Bubiligi kuva kuri uyu wa kabiri nkuko biri mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ibiro by'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri nyene. Evariste Ndayishimiye yafashe urwo rugendo mu ntumbero yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibigize ubumwe bwa Buraya. Iyo nama ikazoba ku magenekerezo ya 17 na 18 z'uku kwezi kwa Ruhuhuma i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Muri politike nyene nimvo zatanzwe n'ubumwe bwa Buraya mu gukuraho ibihano by'ubutunzi kuri leta y'u Burundi nta fatiro zifise kubw'umugambwe MSD. Umuvugizi w'uwo mugambwe Peter Nshimirimana amenyesha ko batangajwe no kubona ubwa mbere na mbere ubumwe bwa Buraya bufatira ku matora atarakwije ibisabwa. Igitangaje rero no munsi no kubona umuryango w'ibihugu vya Buraya umenyesha ko ingingo yo gukura ivyo bihano ku Burundi ngo yashitswe ko ivuye mu biganiro vya politike vy'amahoro ngo vyatanguye mu gihe c'amatora yo muri Rusama mwaka w'2020. Amatora nk'uko mubizi umugambo MSD wiyamirije kandi n'abarundi batari bake biyamirije kuko atari amatora kwije ibisabwa vyotuma yemerwa. Kira noneho nayo matora musanzwe muzi ko yakumiriye abandi, aho mbere n'iryo shirahamwe rya Buraya ryankiwe kuyakurikirana nk'indorerezi. Ikindi iryo shirahamwe rivuga kw'iyo ngingo ryafashe ngo ni kubera intambwe yatewe na leta y'u Burundi mu vyerekeye agateka kazina muntu, intwari ibereye hamwe no kubahiriza amategeko. Ivyo twebwe tubona ko ari akamaramaza, ko ari ibara ku mutemere kuvuga ko leta ya CNDD-FDD ngo yoba yarateye intambwe mu vyerekeye agateka kazina muntu, intwari ibereye hamwe no kubahiriza amategeko. Twebwe rero mu mugambo MSD twihweje ivyo vyose vyashikirijwe n'ishirahamwe ry'abanyaburaya mu gusigura iyo ngingo ryafashe, tubona ko atafatiro vy'ukuri bifise. Bikaba biboneka neza ko abarundi bagiye kubandanya bacinyizwa bitewe intege n'amafaranga y'ishirahamwe ry'abanyaburaya, amafaranga yatumye mbere imbonerakure zirirwa ziratamba zigatarika mu mabarabara kuva hatangajwe iyo ngingo. Peter Nshimirimana avuga kandi ko umugambwe MSD uzobandanya urugamba rwo guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha ngo naho ubumwe bwa Buraya bwihenze. N'ubunyene Peter Nshimirimana tubona ko kiretse ukwihenda ku ngendo y'ubutegetsi iryo shirahamwe ryongereje ahubwo inguvu zari zikenewe na leta y'u Burundi kugira ngo ibandanye ikorera amahano n'amabi abarundi. Twibutsa abarundi kwica ari kibazo nkoramutima ku muntu wese adashobora kwirengagiza amanyanga ya CNDD-FDD mu kwiba imfashanyo ku nyungu z'imigambi yayo yo gukora amarorerwa, kuko nayo mashirahamwe
turabizi neza ko bitazoshoboka kandi ko bitoroshe ko ashobora gukurikirana iyo mfashanyo yabo kuri leta ya CNDD-FDD. Twebwe rero mu mugambi wa MSD tuzobandanya atagucika intege